Mwiriwe neza nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza mwerereye hose mu bice bigiye bitandukanye ndabifuriza ibihe byiza kandi ndabanabahaye ikaze kuri mwebwe mwese mubandanye mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu tubategurira ndetse tukabashikiriza kuri no monesha kure yacu aina yanya Burundi News TV ndabaye ikaze muri no mugoroba kuri uyu wa kane igenekerezo rya gatandatu ruhuhuma 2025 twibanda ku makuru ari karavugwa mu bigendanye n'umutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye kaze kuri mwebwe mwese mubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu dore ingingo nkuru tugiye kugaruka cange tugiye kwibandaho muri kino kiganiro cacu cono mwanya. Mu Burundi umushinga amateka Honorable Kizigenza Agathon RWASA arahejeje kwifuriza uyu nguyu Ndikuriyo umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD gukira vuba mu gihe dukomeza kugenda turabashikiriza amakuru agendanye n'amagara atifashe neza y'uyu mutegetsi yahoze ararongoye CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi nga mu Burundi aho ari karavurirwa mu gisagara ca Dubai. Uyu nguyu umushinga amateka Honorable Kizigenza Agathon RWASA arakomeje kugaragariza urukundo bamwe rero mu batavuga rumwe nawe nkuko bigaragara. Uyu nguyu yaragaragaje kujya gukomeza yumviriza ibiriko biravugwa n'umugambwe ndetse ni kenshi Reverend Ndikuriyo yagiye aramwereka yuko rero mu gihe atazinjira muri CNDD-FDD bizomubana ibibazo biremereye cyane. Ariko nubwo bihagaze gutyo Agathon RWASA yumvikanye aranebagura ubutumwa rero burimwo urwanko bukwirakwizwa rero n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Uyu nguyu yabigerutse mu isekeza n'ubundi ryo gusigura isigwaho ry'imbibe nshasha z'u Burundi zifatiye ku turere kama ku munsi nkuko bikomeza kugenda bigaragara akaba ari byabaye nyene muri ino ndwi mu hagati igitega hagati na hagati rero mu Burundi. Agathon RWASA yarashikirije rero akababaro afise rero ku butumwa barimo rero urwanko bushikirizwa n'uramutswa rero umugambwe CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo. Icyakora yarumvikanye agaruka ku bigendanye n'amagara yiwe atifashe neza maze agaragaza neza yuko mu Burundi kuhaba rero uri kurashaka ibigendanye na politique cange kuri gihe byuhindura muri politique y'u Burundi bigusaba rero kwitwararika ndetse ugaca uragira byinshi wifuza guhindura nkuko bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta akomeza kugenda aratugeraho cange akomeza kugenda aradushikira akaba agaragaza neza yuko mu Burundi ibikomeje kugaragara ndetse n'amagara akomeje kumererwa nabi ya Reverend Ndikuriyo byose bifatiye ku bigendanye n'ubundi byose bifatiye ku bigendanye n'ubundi no kuba amagara yiwe akomeje kuzamba ariko benshi bakaba ariko barabihuza nibigendanye na politike nkuko biriko biragaragara. Muraza kunyemerera tugaruke ku makuru agendanye rero ni inama iremere cyane ni inama izotangura ku munsi wejo nkuko bigaragara ni inama izobera mu gisagara ca Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania ikaba izahuza ibihugu bimwe bimwe birimo rero n'ubundi bibarizwa muri East African Community ndetse n'ibibarizwa muri SADC mu muryango w'ubukungu wa Afrika y'Amajyepfo. Icakora biraboneka yuko iyi nama idashobora kuzitabirwa na Varisson Ndayishimiye nkuko bigaragara. Varisson Ndayishimiye arasanzwe agira uruhare mu bibazo biremereye cyane bikunze kugaragara mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Nubwo bihagaze gutyo cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira abatari bakeya ntibajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko rero bateye impungenge nibikomeje kugenda bigaragara cange nuko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga gushika uno mwanya abatari bakeya bakaba bariko baragaragaza ndetse baranerekana neza yuko nubundi Varisson Ndayishimiye yoba yaritabye amashengesho abizi neza yuko iyi nama izoba ibigaragaza neza yuko nawe afise impungenge nawe afise ubwoba by'ibishobora kuzavugirwa muri no nama. Ni mu gihe imigambi yiwe na Perezida Tshisekedi ikomeje kugendera ko mu nkokora aho gushika uno mwanya Varisson Ndayishimiye yaba yaritabye amashengesho ariko aya mashengesho akaba ashobora nubundi kuba amashengesho nubundi ashobora kutagira icyo yahindura ku migambi iri kiragaragara mu Burundi.
Ndabahaye ikaze kuri mwebwe mwese bana natwe gatanu kuri gatanu mu makuru n'ibiganiro byacu tubategurira ndetse twabashikiriza nga kuri no mbonesha kure yacu turi mu masaha y'umugoroba turi kwigenekerezo rya gatandatu uruhuhuma 2025 ndabahaye ikaze kuri mwebwe mwese mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu tubategurira ndetse twabashikiriza kuri no mbonesha kure yacu ana yanyu ya Burundi News TV ari ubwa mbere se ngaha byonda kwanditse sabone kugira ucoronka amakuru n'ibiganiro byacu ubane natwe gatanu kuri gatanu ndabahaye ikaze kuri mwebwe mwese mutwumviriza muherereye mu Burundi abatwumviriza muherereye mu karere k'ibiyaga binini abatwumviriza kandi muherereye by'umwariko ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose mwese turabahaye ikaze ari ubwa mbere ushitse ngaha byonda kwanditse sabone kugira ucoranka amakuru n'ibiganiro byacu ubane natwe gatanu kuri gatanu ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unabishikirize ku nshuti zawe kaze kuri mwebwe mwese amakuru n'ibiganiro byacu katuyatangurire mu Burundi amakuru akomeza kugenda aradusumira amatwi aremeza neza ko uyungu yatavuga n'umwe n'ubutegetsi bw'u Burundi akaba asanzwe afatwa nk'umunyepolitike nimero ya mbere atavuga n'umwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD yumvikanye aratungura benshi ariko arifuriza ibihe byiza ndetse no gukira vuba rero uyungu REVERIYANO Ndikuriyo mu makuru twabashikirize nuko rero amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira agaragaza neza yuko REVERIYANO Ndikuriyo amagara yiwe akomeje kugenda aramera neza buke buke aho ariko aratora mitende nkuko bigaragara nibyashikirijwe n'umwe rero mu basanzwe baramukurikiranira hafi nkuko bikomeza kugenda bigaragara canke nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira amakuru akomeza kugenda n'ubundi amakuru akomeza kugenda aradushika canke akomeza kugenda aradusumira akaba agaragaza ko mu gihe ibimenyesha makuru byo mu Burundi bimaze imisi bireko biragaragaza neza ko ashobora no kuba yonapfa ariko kandi bikaba binagendanye n'imvo za politike nga mu Burundi uyu nguyu kizigenza Agathon RWASA ayarakomeje kwibasirwa na CNDD-FDD aho rero kugeza uno mwanya yabajijwe kuba yo kwitaba amatora y'abashinga amateka icyakora ibingibi yabirengeje ingwahe maze afata ingingo iremere cyane yo kwifuriza uyu mutegetsi kuba yokira nkuko bigaragara amakuru yihuta akomeza kugenda aradushikira canke akomeza kugenda aradusumira akaba agaragaza neza yuko nubundi mu Burundi ibikomeje kugaragara muri politike yaho biteye impungenge Agathon RWASA yibukije uburyo rero nubundi REVERIYANO Ndikuriyo yoba yaramusabye inshuro nyinshi bari mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye n'igihe bari nubundi muri Nigeria aramusaba yuko nimba koko ibyo yagwaniye muri mu mugambwe wiwe nyine akiri umuroberi ndetse n'ibyo CNDD-FDD yoba yaragwaniye nk'abaroberi mu ishamba byose byo bifise imvo zimwe canga se bose bo bashaka kuzogeza Uburundi kure yaramusabye yuko yoza akiyunga ku CNDD-FDD yaravuze yuko mu gihe rero atakwemera kwiyunga nabo ndetse nihemere no kuba umunyamabanga canga umwe mu bagumyabanga ba CNDD-FDD nubundi bizoca biramukomerana ndetse bikazoca biramukwegera ibindi bihe bidasanzwe nkuko bigaragara gushika no mwanya uyu mutegetsi uyu ngo yarabaye mushinga amateka mu Burundi yarumvikanye agaragaza ndetse anamubwira yuko nyine adashobora kuba yogira icyo amusubiza ku bigendanye n'ibyo ngibyo yarabonaga neza yuko nubundi mu Burundi hari politiki itari nziza itazogera ikishira ku barundi nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira kugeza ubu Agathon RWASA yaje kwifuriza uyu mutegetsi gukira vuba ariko kandi Agathon RWASA aranebagura n'ubutumwa rero burimwo urwanko bukwirakwizwa n'umunyamabanga mu mugambwe ari ku butegetsi nkuko bigaragara aravuga yuko rero ubutumwa agenda aratanga rero ari ubutumwa bwangisha abanyagihugu iyindi migambwe nkuko bikomeza kugenda bigaragara nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira ibyivugo byariko rero birashikirizwa nubundi ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi muri iyi myaka yarugwa muri 20 heze nta kintu na kimwe rero cakozwe nta kindi nubundi atari ukwiba bariyitiranya igihugu nkuko bigaragara bariyitiranya igihugu n'umugambwe nta bumwe rero buhari nta ntwaro rusange bakora ibyo gukumira abandi turabiha neza amatagisi
turabaha neza amatagisi ndetse n'amakori, ariko iyo hageze gutanga akazi ni imbonerakure zonyene rero zikaronswa. Tugiye rero by'umwariko kubirukana gushika muri 2025. Izo nizo ndirimbo rero z'ibyivugo byariko rero birashikirizwa n'abanywanyi ba seneri abayoboka honorable Kizigenza Agathon RWASA. Ni mu gihe amakuru twaranse nubwo bivugwa ko mu Burundi ho baharamutswa ubumwe ndetse anahimbazwa umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi, ibigendanye n'abayoboka honorable Kizigenza Agathon RWASA ntibaca bahabwa ibigendanye n'akazi. Ibyo ngibyo ntibica birakunda. Nk'ijambo giwe rero umukuru wa seneri Agathon RWASA ntiyariye umunwa mu kugaragaza ko nubwo yifuriza abategetsi mu Burundi ineza, yemwe atabifuriza ikibi, atobura kubabwiza ukuri ngo abamenyeshe yuko n'ubundi intwaro yabo ntaho izogeza Burundi, akaba ariyo mpamvu azokora byose kugira ngo abashe kuba yogeza n'ubundi kuri politike nziza Burundi. Yatunze urutoki umunyabanga mukuru wa CNDD-FDD REVERIYANO Ndikuriyo ku butumwa rero burimo urwango ashikiriza. Uyu mutegetsi ariko ararembera rero mu bitaro by'i Dubai mu nyuma y'ikorero aherejejwe kuvanwa i Nairobi mu gihugu ca Kenya. Agathon RWASA yavuze ko ari agahemo rero aho umushinga ntahe Ndikuriyo avuga ko anezerewe nuko rero abarundi bugarijwe n'ubukene mu buhungiro, akavuga ko rero mu mezi abiri ari imbere agiye gufuta seneri. Uko niko yabivuze. Ibi byarabaye kuko gushika uno mwanya abayoboka honorable Kizigenza Agathon RWASA ntibari barikuriwe kuba bo kwitaba amatora. Yemwe murabizi neza yuko bashyizwe ku runani Burundi bwa bose, ariko byose bica biranga nk'uko bigaragara. Urongoye batavuga rumwe rero na leta Agathon RWASA yaranibaguye ukutihanganirana ko hari mu bya politike nk'uko bigaragara. Yaravuze yuko n'ubundi nkurongoye umugambwe nubwo yawatse n'ubundi mwomba yishwe bunyamaswa. Yaranavuze ibiziga by'abantu bitorwa rero mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu gusambura ndetse no gusibya ingoro z'umugambwe seneri. Honorable Agathon RWASA yaranagarutse ndetse no kubijyanye n'ubuzima buzimbye mu Burundi, na cane cane imishahara y'intica ntikize y'abakozi ba leta, kandi ibiciro bikomeza kuduga ku masoko ku rugero rutari rwashikaho rero na rimwe mu Burundi. Urongoye umugambwe seneri avuga ko rero arajwe inshinga n'ingendo z'umukuru w'igihugu hanze y'igihugu, ariko ibiva muri izo ngendo nyine ntibizane impinduka mu Burundi. Gushika uno mwanya n'ubundi Variso Ndayishimiye ntari hano mu gihugu c'u Burundi, aho byamenyekana neza ko yarafashe indege imushikana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho amakuru adusumira agaragaza ko yoba yaritabye amashengesho. Hari benshi batajya umunwa mu kugaragaza ko aya mashengesho yitabye nabyo ubwayo ari ikibazo kiremereye cyane, kuko atakintu na kimwe acarageza ku banyagihugu nk'uko bigaragara. Amakuru akomeza kugenda aradushikira cange amakuru akomeza kugenda aradusumira arateye impungenge cane cane n'ubundi kubari bamwe mu banyepolitike mu Burundi, nkuko bikomeza kugenda bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Gushika uno mwanya hari inama iteganyijwe kubanga mu gisagara ca Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania. Ni inama bitegerejwe ko izahuriramwe ibihugu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Ni kumvo zo kurabira hamwe rero ingene bohosha amakimbirane akomeje kugaragara mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nukubera iki Everest Ndayishimiye atazitaba ino nama nkuko biriko biragaragara, ariho aho benshi bakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko nyine ibikomeza kugaragara ndetse nibikomeza kugenda biradusumira ubwabyo biboneka, ndetse bikanagaragaza neza yuko nyine hashobora kuzaba indyane zidasanzwe. Ni mu nyuma y'uko bwana Tshisekedi azitaba ino nama akazahura na Perezida Kagame arongoye igihugu c'abanyi c'u Rwanda, mu nyuma y'uko yari amaze igera kwepa inama zitabirwaga n'uyu mutegetsi Perezida Kagame. Perezida Tshisekedi agiye kuzitaba ino nama mu gihe munywanyi we Everest Ndayishimiye adahari ngo yitabe nkuko bigaragara. Icakora iyi nama izotangura ku munsi w'ejo, ntawe uramenya neza niba adashobora kuba yogaruka akayitaba. Perezida w'inama
Perezida w'inama nkuru rero y'ubumwe bw'uburaya yaravuze ko yizeye ko mu nama igiye kubera i Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania hazaba ibiganiro byubaka kandi ko igisubizo kirambye ku mahoro mu karere kigomba kuzoboneka muri iyo nama. Antonio Costa yaravuze ibingibi ubwo rero yatangazaga ko kwa gatatu yaragiranye ibyago ku murongo w'itelefone na Perezida Paul Kagame arongoye u Rwanda ndetse na Perezida Tshisekedi arongoye Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Ibiganiro by'i Dar es Salaam muri Tanzania bizotangura ejo rero kwa gatanu igenekerezo ry'indwi ruhuma 2025 haba inama yo ku rwego rw'abaminista n'ubundi kwa gatandatu habe rero inama y'abakuru b'ibihugu nk'uko bigaragara. Kwa mbere w'iki cyumweru Perezida William Ruto Samuel yaratangaje ko abategetsi barimwe rero Perezida Cyril Ramaphosa arongoye Afrika y'Epfo, Yoweri Kaguta Museveni arongoye igihugu ca Uganda, Madamu Samia Suluhu Hassan arongoye Tanzania, Hassan Muhammadu wa Somalia, akongeraho na Perezida Tshisekedi arongoye Kongo na Perezida Kagame bazitabira iyo nama ndetse na William Ruto Samuel akaba azayitaba. Muri iyi nama ntago higeze havugwamo rero Perezida w'u Burundi nk'uko biriko bigaragara. Abategetsi b'ibihugu kandi ntabwo ubwabo baremeza niba bazitaba iyo nama, ariko kandi Perezida nka Slovakia, Sudani y'Epfo nayo ntari mu batangajwe. Antonio Costa aravuga ko yarabwiye aba bategetsi b'u Rwanda na RDC ko atewe impungenge nuko ibintu byifashe mu burengerazuba bwa Kongo, gusa ko yizeye ibiganiro by'iyo nama yitwa ko izahuza abategetsi b'ibihugu bya Afrika y'Iburasirazuba n'iby'umuryango w'ibihugu bya Afrika y'Amajyepfo SADC. Ibiro bya Perezida w'u Rwanda byaravuze ko mu kiganiro cabo wa Perezida Kagame ndetse na Costa bemeranyije ko hakenewe ko rero impande zose zirebwa rero no kubona igisubizo zigomba gufata ingingo kuri ico kibazo bivugwa ko ari urusobe. Mu ntangururo z'uyu mwaka umuryango w'ubumwe bwa Buraya warasabye M23 guhagarika imigwano unasaba u Rwanda gukura ingabo zarwo ku butaka bwa RDC nk'uko bigaragara. Nyuma yuko nubundi mwijoro ryo kwa gatatu ihuriro rya AFC rifise umuhari wa M23 ritangaje abategetsi b'intara Kivu ya ruguru aho bagenzura muri iki gitondo. Colonel Nanga yarasinye itangazo rishyiraho rero umukuru w'umujyi wa Goma akabura amatari w'intara ya Goma nk'uko bigaragara. Iri tangazo nubundi rishyiraho nubundi Katembo Ndarini Julian nk'umukuru w'umujyi wa Goma wungirijwe na Ngabo Desire nka komine zigize rero umujyi wa Goma. AFC kandi yaragize Mukadisi Nirerere Helene Bugurumesiri wa komine y'Igoma nk'uko bigaragara. Bikuru Sirifia nka Burugumesiri wa komine ya Karisimbi nk'abakuru ba komine ebyiri zigize umujyi wa Goma. Karu Musmao nka Burugumesiri wa komine Kirumba ndetse na komine Kirumba iri mu majyepfo ya teritwari ya Rubero aho igenzura nk'uko bigaragara. Witwa Colonel Bahati niwe aramutswa rero nubundi kurongora uyu mujyi akababura amatari w'intara Kivu y'Amajyaruguru kuko bikomeje kugenda bigaragara. Amakuru akomeza kugenda aradushikira cange akomeza kugenda aradusumira arerekana neza ndetse akanagaragaza neza yuko ibintu bishobora gukomera ndetse no gufata indi ntera nkuko bikomeza kugenda bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Gushika uno mwanya abategetsi ba Kongo barakomeza kugaragaza neza yuko batewe impungenge niba rikomeje kugaragara ubwana Tshisekedi adahengeshanya kwerekana ndetse no kugaragaza neza yuko ashobora kuba yogira ibishoboka byose kugira ngo yongere kugaba ibitero ku mare wa M23 kugeza uno mwanya. Hari amakuru avuga yuko urugamba rushobora kuza gukomera nubwo M23 yari yatangaje ibigendanye n'agahenge ariko kakaba karamaze kwicwa. Icyakora twabonye yuko nubundi ibikomeje kugenda bigaragara ndetse bishobora no kongera gufata indi ntera. Gushitsa uno mwanya Tshisekedi hari ubwo bwuko ashobora kuba yokomeza guterwa igitutu n'amahanga ndetse n'imiryango imwe n'imwe kumuhatira kuganira n'umwana wa M23 yarahiriye ko atazigera aganira nawo. Ibi kandi biragaragara neza yuko n'ubundi ariko bishobora kuzogenda mu gihe atakindi kitsubizo kiriko kiragaragara.
abahagarariye Kiliziya Gatolika n'amadini ya Gikristo nkuko bigaragara baratangaje ko ibiganiro bigamije amahoro muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo ntacyo byogeraho bitarimo uyu mari wa M23. Abo bayobozi barahagarariye amadini n'amatorero abumbatiye abayoboke benshi muri RDC baravuze ko akwiriye kubaho ibiganiro n'impande zombi za politike zirimo abatavuga rumwe n'ubutegetsi, imiryango itari ya leta, ariko M23 ikabitumigwamo nkuko bigaragara. RFI yaranditse ko umunyamabanga mukuru wa Eglise du Christ e Congo Eric Nsenga yaravuze ko nubwo abantu bose muri RDC basa n'abarwanya iki gitekerezo nta mahitamo ahari, kuko rero aricyo gishobora gutanga igisubizo kirambye. Ati mu kibazo cya M23 mbivugiye aha, twe ntabwo rero tuhabereye kuvuga ngo rero kanaka n'umumarayika kanaka ni sekibi, dukeneye kugera ku gisubizo. Mbega sinumva ukuntu twavuga ngo turashaka amahoro ariko tugakomeza kwinangira ku kunyura n'ubundi mu nzira aziyatugezaho canke siyadushitsaho. Yongeyeho ati gahunda yacu no gushaka amahoro, byaba ari ukwibeshya kuvuga ko rero ushaka amahoro udashyize impande zose bireba mu biganiro. Rero na ahangaha turavuga ku buryo rero bweruye kandi abarebwa n'ikibazo n'ubundi abarebwa n'ikibazo n'ubundi baragaragara. Harimo rero M23 yirengagije hari byinshi byo rero kuganiraho, ariko icambere ni ukwibaza ngo dushaka iki. Ntabwo dushobora gukomeza kuvuga ako rero dushaka amahoro kandi duhunga inzira zayako tugejejeho nkuko bigaragara. Uyu muyobozi yavuze ko iki gitekerezo bagihaye Perezida Tshisekedi ntiyacyanga, nyamara kandi mu bihe bitandukanye birimwo n'ibyavuba yagiye arahira akavuga ko kuganira na M23 n'ubundi ari uburenganzira, umurongo ari ukurenga umurongo utukura kuko ayita umutwe w'iterabwoba. Ubwo Tshisekedi yakiraga abayobozi b'amadini n'amatorero muri RDC hari ku igenekerezo rya 4 Gashyantare, Karidinali Fredilena Abongo yarasabye ko abatuye mu burasirazuba bw'icyo gihugu bahabwa amahoro kuko rero nta gicumuro bafise. Ati twebwe nk'abashumba duhangayikishijwe n'ibibazo abavandimwe bo mu burasirazuba bwa RDC bari kunyuramo, ntabwo twumva ikibi bakoze gituma rero badafatwa nk'abantu, kandi iki kibazo kiramaze imyaka yarugwa muri 30. Intambara mu burasirazuba bwa Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo zarakajije umurego mu nyuma y'uko rero interahamwe z'abahoze mu ngabo za Exfale bahungiye mu mashamba ya Kongo bamaze gukora genocide yarakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 aho bishe abarenga miliyoni. Aba baje rero kuvamo umubare wa FDLR ukomeza kubiba rero ingengabitekerezo ya genocide, kwica ndetse no kujujubya abatutsi bo mu burasirazuba bwa RDC, ndetse bamwe barahungira mu bihugu byo mu karere n'ahandi kw'isi nkuko bigaragara. Amakuru akomeza kugenda adushikira agaragaza ko rero usibye kuba abategetsi bombi bakomeza guhatira bwana Tshisekedi kwinjira muri gahunda z'ibiganiro, n'ubundi ni inama agomba kuzitabira, n'ubundi irashobora kuzamuhatira kwinjira mu biganiro n'umuhari wa M23. Byogenda bite? Ese arashobora kubyemera? Ese M23 ntishobora kumumenyesha ko yifuza kwigenga? Ndabahaye ikaze kuri mwebwe mwese mudukurikira. Ni Nansoreje amakuru n'ibiganiro byacu, tugaruke mu kanya turabera hamwe ibindi biriko biravugwa.